Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 17 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025. M23 igeze mu marembo y'igihugu cy'u Burundi. Ndasubiramwo ngo abarwanyi ba M23 bamaze gusesekara mu marembo y'igihugu cy'u Burundi. Muri aka kanya turiko turavugana abarwanyi ba M23 bamaze gufata umupaka wa KAMANYOLA uhuza igihugu cya Kongo n'u Burundi. Ndasubiramwo abarwanyi ba M23 bamaze gufata umupaka wa KAMANYOLA. Umupaka wa KAMANYOLA uhuza igihugu cya Kongo n'igihugu cy'u Burundi. Muri aka kanya turiko turavugana M23 yamaze kwigarurira uyu mupaka wa KAMANYOLA. Kuri uyu mugoroba kwigenekerezo rya 17 ku isaha y'isa 11:30 nibwo intare za Sarambwe zasesekaye ku mupaka wa KAMANYOLA. Amakuru aremeza neza ko mu buryo bwuzuye uyu mupaka wa KAMANYOLA urimo kugenzurwa n'abarwanyi ba General Makenga. Ibintu ntago byoroshye rero ku ruhande rwa FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bayo. Amakuru aravuga yuko abazarendo bari bacungereye umupaka wa KAMANYOLA babanje kurasana n'abarwanyi ba M23 ariko bikabata kuwa amazi umupaka bakawuta bakirukanka. Hari amakuru avuga yuko General Guidon urongoye abazarendo ba APCLS yaba yamaze guhungira mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru aravuga yuko General Guidon yari yihaye ibyo gushimuta umupaka wa KAMANYOLA ariko M23 ikaba yamucanye umuriro akerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Muri aka kanya turiko turavugana ku mugoroba w'igenekerezo rya 17 bidasubirwaho umupaka wa KAMANYOLA uhuza Burundi na Kongo urimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko iyi ngiyi ari inkuru mbi cyane ku butegetsi bwa Gitega. Ubutegetsi bwa Gitega bwamaze kubona neza ko ubwo bwitaga umwanzi wabwo yamaze kugera mu marembo y'igihugu cy'u Burundi. General Evaristo Ndayishimiye yabuze yacira n'ayamira. General Neva arabibona neza ko M23 yatangiye kugenzura ibice byegeranye n'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi bari bacungereye umupaka wa KAMANYOLA kuva mu gatondo k'igenekerezo rya 17 batangiye gukinjura berekeza mu Burundi. Mu makuru twabagejejeho twababwiye ko abasirikare barenga 1,800 bavuye mu gace ka KAMANYOLA mu gatondo k'igenekerezo rya 17 bagasubira ku butaka bw'u Burundi. Ni ku itegeko rya General Prime Niyongabo arongoye igisirikare cy'u Burundi niko abasirikare babwiye umumenyesha makuru wacu uri mu Burundi. Nshuti banywanyi bacu ndetse namwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure Official, ndabamenyesha ko abarwanyi ba M23 bamaze kwigarurira umupaka wa KAMANYOLA. Bawigaruriye nyuma yo gukozanyaho n'abazarendo bari barongowe na General Guidon. General Guidon arazwi cyane, ni inyeshyamba yo muri Kongo irongoye abamayimayi ba APCLS. General Guidon mu masaha ya gatondo kuri rigenekerezo rya 17 yagaragaye ku mupaka wa KAMANYOLA ari kumwe n'abazarendo. Yagaragaye ari kumwe n'abamayimayi bafite intwaro ndetse bazitunze mu kirere bavuga yuko bagomba kugenzura umupaka wa KAMANYOLA. Nyuma yaho abarwanyi ba M23 basesekaye kuri uyu mupaka wa KAMANYOLA maze habaho gukozanyaho kwamaze iminota 35. Hashize iminota 35 M23 irimo kurasana n'abazarendo ndetse n'abamayimayi bari barongowe na General Guidon.
Amakuru yizewe aravuga yuko abazarendo ndetse n'abamayimayi benshi baguye ku rubuga rw'imirwano. General Guidon yahungiye mu gihugu cy'u Burundi. Hari amavideo yafashwe n'abaturage yerekana General Guidon arimo kwirukanka cyane yerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Uyu General Guidon yari amaze iminsi avuga yuko FARDC ari ibinebwe ndetse ko FARDC yamwimye intwaro zo kurwanya M23. Yari yagaragaye mu gace ka Kamanyola avuga yuko atazahunga ndetse ko M23 itazakigarurira. Uyu munsi ku isaha y'isa 11:35 General Guidon yataye umupaka wa Kamanyola arirukanka ahungira mu gihugu cy'u Burundi. Abasirikare ba FARDC bari baragiye mu gace ka Kamanyola, bo ku munsi w'ejo barahavuye berekeza mu gace ka Uvira. Amakuru aravuga yuko benshi mu bageze Uvira n'ubundi barimo gukomeza berekeza mu ntara ya Tanganyika mu mujyi wa Karemi. FARDC iravuga yuko itazakomeza kurwana ndetse abasirikare ba Kongo baravuga yuko batakaje morale. Abari barongoye urugamba barahunze ndetse amakuru akavuga yuko abasirikare ba FARDC batigeze bahabwa agashahara kabo ndetse na prime bari baremerewe ku rugamba ngo ntabwo bigeze bayironka. Ni umujinya mwinshi cyane ku basirikare ba Kongo ndetse bamwe bagaragaye barimo guhunga, barimo gutuka Kisekedi bavuga yuko ari ikigwari ndetse n'ikinebwe ngo ntabwo ari umukomanda warongora urugamba ngo arutsinde. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye mu gace ka Kamanyola aremeza ko abarwanyi ba M23 aribo barimo kugenzura umupaka wa Kongo n'igihugu cy'u Rwanda. Umupaka wa Kamanyola uhuza Kongo n'igihugu cy'u Rwanda nawo urimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 17 ukwezi kwa kabiri ku mupaka wa Kamanyola uhuza Kongo n'igihugu cy'u Rwanda hari hagaragaye insoresore z'abamayimayi ndetse n'abazarendo. Aba bazarendo n'abamayimayi bari bafite imbunda barimo kugaragara ku ruhande rwa Kongo ku mupaka wa Kamanyola. Amakuru rero aremeza ko ku mugoroba w'irigenekerezo rya 17 intare za Sarambwe zamaze kugera hariya mu gace ka Kamanyola aho igihugu cya Kongo gihana urubibe n'igihugu cy'u Rwanda. Imipaka yose ya Kamanyola ubungubu irimo kugenzurwa na M23. Ku ruhande rwa Kongo ruhuza Kongo n'u Burundi harimo kugaragara abarwanyi ba M23. Ku ruhande rwa Kongo ruhuza Kongo n'igihugu cy'u Rwanda naho harimo kugaragara intare za Sarambwe. Kuba rero M23 yigaruriye agace ka Kamanyola ni intsinzi ikomeye cyane kuri bano barwanyi. Ni ugutsinda gukomeye cyane ubutegetsi bwa Kisekedi. Ibingibi rero birimo gutuma ubutegetsi bwa Gitega butangira kudagadwa. Amakuru aravuga yuko ibisaka by'imbwa byasambutse. Amakuru aremeza yuko General Evariste Ndayishimiye yabuze ayacira n'ayamira nyuma yo kumva inkuru yuko M23 yamaze kwigarurira uyu mupaka wa Kamanyola. Kuba abarwanyi ba M23 bafashe umupaka wa Kamanyola ni ibyago bikomeye cyane ku gisirikare cy'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi bajyaga bakoresha aka gace ka Kamanyola maze bakajabuka bakerekeza muri Kongo. Ubungubu rero ntabwo bigishobotse. Amakuru kandi aravuga yuko umupaka wa Gatumba uhuza Kongo n'igihugu cy'u Burundi nabwo rwose ubungubu M23 yamaze kuwushyira mu mboni zawo. Amakuru aravuga yuko abarwanyi ba General Makenga amaso yabo yose barimo kuyerekeza ku mupaka wa Gatumba hafi y'umujyi wa Uvira. Amakuru aremeza ko abarwanyi ba General Makenga barimo kwerekeza muri Uvira aho bagomba gufunga amayira yose yerekeza mu Burundi. Ibingibi rero biraba bisiguye ko abasirikare b'u Burundi bari muri Kongo rwose batazabona inzira yo ku butaka yo gusubira mu Burundi, ndetse ko n'abasirikare b'u Burundi bari mu gihugu cy'u Burundi bashaka kujya muri Kongo batazabona uko bambuka ngo bajye hakurya muri Kongo. Abarwanyi ba M23 barashaka gufunga inzira zose hagati y'ubutegetsi bwa Kongo ndetse n'ubutegetsi bwa Gitega, cyane cyane mu mikoranire ya gisirikare. Nkuko natangiye mbibabwira rero ubungubu abarwanyi ba M23 bamaze kugera mu marembo y'u Burundi.
Abarwanyi ba M23 barimo kugenzura umupaka wa Kamanyola. Nababwiye ko ibingibi ari ibyago bikomeye cyane ku butegetsi bwa Gitega. General Neva avuga yuko abarwanyi ba M23 ari abanzi b'u Burundi, ndetse yavuze yuko intambara zo muri Kongo nizirangira nta kabuza M23 ngo izafasha Red Tabara maze bakavanaho ubutegetsi bwa Gitega. Hari ubwoba bwinshi rero ko M23 irimo kugenzura umupaka wa Kamanyola, ishobora gutanga inzira ku barwanyi ba Red Tabara maze ngo bakagaba ibitero mu gihugu cy'u Burundi. Ibingibi ni bitangazwa n'ubutegetsi bwa Gitega bwatangiye kudagadwa bwerekana yuko umutekano wabwo ugeramiwe cyane. Mu gihe rero abarwanyi ba M23 bari ku muvuduko bigarurira ibice byinshi, ndabamenyesha ko mu Burundi ho ibintu bikomeje kuyangara. Mu Burundi abanyamurenge ndetse n'abanyarwanda bamerewe nabi cyane. Ubutegetsi bwa Gitega burimo kubata mu mvuto bubagiriza ko ngo ari intasi za M23 n'igihugu cy'u Rwanda. Abantu barenga ibihumbi 2 baratawe mu mvuto. Bamwe baborejwe akagufa, ndetse amakuru yizewe atugeraho aravuga ko abantu bagera kuri 45 bishwe n'ubutegetsi bwa Gitega bagirizwa gukorera M23. Ibintu ntabwo byoroshye mu gihugu cy'u Burundi. Impunzi nyinshi zavuye mu mujyi wa Bukavu zihungira mu gihugu cy'u Burundi, ariko muri izi mpunzi abenshi muri bo batawe mu mvuto n'inzego zijejwe iperereza mu gisirikare cy'u Burundi. Babagiriza ko bakorana na M23 ndetse ko bafite imigambi yo guhungabanya umutekano w'u Burundi. Uyu munsi ku igenekerezo rya 17 ukwezi kwa kabiri, ubutegetsi bwa Gitega bwatangaje ko bwakiriye impunzi zigera ku bihumbi 10 zivuye muri Kongo. Izi mpunzi ngo zanyuze ku mupaka wa Gatumba, ndetse ngo zirimo kujyanwa mu makambi y'impunzi atandukanye, cyane cyane muri za Rugombo ndetse na Cibitoke. Amakuru atugeraho aravuga ko izi mpunzi zifashwe nabi cyane, ndetse ko ubutegetsi bwa Gitega bwamaze kumenyesha umuryango mpuzamahanga wita ku mpunzi ko nta bushobozi igihugu cy'u Burundi gifite, ko umuryango mpuzamahanga ari ugomba kwita kuri izi mpunzi. Abanyarwanda ndetse n'abanyamurenge bari mu gihugu cy'u Burundi bamerewe nabi cyane. Ibintu bikomeje kudogera mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru aravuga yuko abarenga ibihumbi 2 bamaze guhagarikwa n'inzego z'igisirikare ndetse n'igipolisi cy'u Burundi. Amakuru aravuga yuko abanyarwanda ndetse n'abanyamurenge bari mu Burundi barimo kuregwa ko ari intasi za M23, ndetse abandi bakaba barimo kuregwa ko ari intasi z'igihugu cy'u Rwanda. Kugeza ubu turiko turavugana, amakuru yizewe aravuga ko abarenga ibihumbi 2 bari hirya nino muri za kasho z'igisirikare ndetse na za kasho z'igipolisi. Inzego zijejwe iperereza ry'igisirikare cy'u Burundi zimaze iminsi zirimo gufata abantu bivugwa ko ari intasi za M23, ndetse abandi bakavuga ko ari intasi zirimo gutatira igihugu cy'u Rwanda. Ubutegetsi bwa Gitega buravuga ko muri iyi minsi abantu benshi cyane bavuye muri Kongo bakinjira mu Burundi, ndetse ko bamwe ngo baje bigita impunzi. Ubutegetsi bwa Gitega rero buravuga ko muri izi mpunzi zaje mu Burundi ngo byanga bikunda harimo intasi za M23, ndetse ngo izo ntasi zihishe mu banyamurenge n'abanyarwanda. Benshi rero barimo gutabwa mu mvuto, ndetse amakuru aravuga yuko abarenga 45 bamaze kwicwa. Ndasubiramwo, amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye mu masoko yacu mu gipolisi cy'u Burundi aremeza ko abantu barenga 45 bamaze kwicwa. Abandi benshi barimo kuborezwa akagufa bagirizwa ko ari intasi za M23, ndetse ko abandi bakorana n'igihugu cy'u Rwanda mu kuneka ndetse no gutwara amakuru bayashyiriye igihugu cy'u Rwanda. Ubutegetsi bwa Gitega muri iyi minsi burimo kwikanga intambara ikomeye cyane. Ubutegetsi bwa Gitega buravuga ko M23 irimo gushaka kugaba ibitero ku butaka bw'u Burundi. Ubutegetsi bwa Gitega buravuga ko M23 ubwo yamaze kugera muri Kivu y'Amajyepfo nta kabuza igiye gufatanya na Red Tabara maze ngo bagahungabanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD mu gihugu cy'u Burundi.
General Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi nawe amaze iminsi arimo guteguza abanyagihugu ababwira ko Burundi bugiye kwinjira mu ntambara ikomeye cyane. General Neva yavuze ko u Rwanda rugiye gutera igihugu cy'u Burundi. General Neva ubwo yari ari mu ntara ya Kirundo yegeranye n'igihugu cy'u Rwanda yavuze yuko u Rwanda rurimo gushaka gutera igihugu cy'u Burundi. Ndetse uyu mugabo General Evariste Ndayishimiye yateguje abarundi bose ababwira ko bagomba kuryamira amajanja maze ngo bagahangana n'umwanzi avuga ko ari igihugu cy'u Rwanda kandi ngo ntago u Rwanda ruzabatsinda. Abasirikare b'u Burundi nabo barategujwe ndetse baryamiye amajanja ngo biteguye guhangana n'umwanzi ushaka gutera igihugu cy'u Burundi. Muri iyi minsi rero icyoba cy'intambara ari cyose mu gihugu cy'u Burundi, abanyarwanda ndetse n'abanyamurenge barimo kugirirwa nabi mu buryo bukomeye. Ndababwiza ukuri ko abanyamurenge ndetse n'abandi bantu bavuga ikinyarwanda bari mu Burundi barimo kugirirwa nabi n'inzego zijejwe iperereza. Barimo kubafata bakabata mu mvuto ndetse amakuru aravuga ko gushika ubu ngubu ku igenekerezo rya 17 abarenga 45 bamaze kwicwa n'inzego z'igipolisi cy'u Burundi baregwa ko ari intasi za M23. Amakuru yizewe ya kure official yamenye nuko inzego z'igipolisi ndetse n'inzego zijejwe iperereza mu gisirikare cy'u Burundi bamaze iminsi barimo gukora uruhigi rw'abanyarwanda bari mu Burundi ndetse n'abanyamurenge bivugwa ko ngo ari intasi za M23. Igipolisi kirimo gukorana n'imbonerakure mu kwerekana aho abanyarwanda ndetse n'abanyamurenge batuye. Imbonerakure nizo zirimo kugenda zerekana inyubako bavuga ko ngo zirimo intasi za M23 ndetse ngo n'intasi bavuga ko zikorera igihugu cy'u Rwanda. Muri komine nyinshi zitandukanye abanyarwanda barahagaritswe ndetse abanyamurenge nabo barafashwe baregwa ko ngo barimo gukorera M23 mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru avuga yuko muri iyi minsi 3 ishize yonyine abarenga 2,000 bafashwe n'inzego z'umutekano mu Burundi. Gushika ubu ngubu abari muri za kasho bararenga 600, abarenga 45 bo barishwe. Ibi ni ibitegiro byizewe birimo kuva mu masoko yacu mu gipolisi cy'u Burundi. Muri iyi minsi impunzi nyinshi zavuye muri Kongo zinjiye mu Burundi bari baje gusaba ubuhungiro nyuma y'aho M23 imaze kwinjira mu mujyi wa Bukavu. Abahunze bavuye muri Bukavu bageze mu Burundi maze basanga ibintu byadogereye, barabafashe barabafunga aho kubaha ubuhungiro nk'uko amategeko mpuzamahanga abiteganya. Impunzi zavuye mu mujyi wa Bukavu zari ziganjemo abavuga ikinyarwanda ndetse izi mpunzi zari zirimo n'abanyamurenge. Ibintu byabaye bibi cyane rero kuko ubutegetsi bwa Kongo bwavuze yuko abo bantu atari abo kwizerwa. Amakuru aravuga yuko ubutegetsi bwa Kongo bwaba bwaraburiye ubutegetsi bw'u Burundi bakababwira ko mu mpunzi zirimo kwinjira mu Burundi haba harimo intasi za M23 zishaka neza gutembagaza ubutegetsi bwa General Neva. Nshuti banywanyi ba iyakure official ndetse namwe mukurikirana ibiganiro byacu, ndabamenyesha ko mu Burundi ibintu byayangaye. Abanyarwanda ndetse n'abanyamurenge barimo gutabwa mu mvuto, barimo gukubitwa abandi bagakubagurwa ku manywa y'ihangu. Mwarabonye uko igipolisi cy'u Burundi cyabashoreye kibajyanye muri stade. Igipolisi cy'u Burundi kiriko kirabaraza hanze kivuga yuko kirimo gukora amaperereza agamije gutahura intasi za M23. Burundi burimo kwikanga intambara. Abarwanyi ba M23 nabo barimo gusatira umupaka w'u Burundi. Abategetsi bo mu Burundi barimo kwikanga ko M23 nimara gufata agace ka Kamanyola ndetse na Uvira nta kabuza ngo M23 izafasha abarwanyi ba Red Tabara maze ngo bakagaba ibitero bigamije kuvanaho ubutegetsi bwa CNDD-FDD mu gihugu cy'u Burundi. General Neva ndetse n'abasirikare b'u Burundi ubwoba ni bwose. Amakuru arimo kutugeraho kandi yizewe aremeza ko abasirikare mu Burundi baryamiye amajanja ndetse igihugu cy'u Burundi cyarungitse abasirikare benshi ku mupaka w'u Burundi na Kongo.
aba basirikare ngo bagamije gusubiza inyuma M23 ndetse no kuburizamo imigambi yose ya Red Tabara yo kugaba ibitero mu gihugu cy'u Burundi. Mu Burundi hari icyuka cy'intambara. Abasirikare babwiwe yuko Uburundi bwamaze kwinjira mu ntambara ndetse ko umwanzi ashobora kugaba ibitero umunota ku wundi. General Ndayishimiye amaze iminsi yikoma igihugu cy'u Rwanda akavuga ko u Rwanda ari rwo ruzatera Uburundi, ndetse icyo gihe yavugaga yuko u Rwanda rufasha Red Tabara ndetse ko ngo Red Tabara irimo gushaka kugaba ibitero mu Burundi. Yanemezaga ko M23 nirangiza kurwana muri Kivu y'Amajyepfo nta kabuza u Rwanda ruzayifasha maze ngo bakavanaho ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ubwoba ni bwose rero mu banyagihugu b'u Burundi. General Neva amaze iminsi atangaza amajambo y'intambara ndetse imbonerakure zamaze guhabwa imbunda zo mu bwoko bwa Kalashnikov, bahawe imihoro n'ibindi bikoresho gakondo babwirwa yuko bagomba kwirwanaho bakarengera igihugu cy'u Burundi. Amakuru atugeraho aravuga ko mu Burundi ibigiye kuba byaba ari bibi cyane mu gihe izi mbonerakure zabwiwe ko abanzi bazo ari abantu bo mu bwoko bw'Abatutsi, ndetse ubutegetsi bwa Gitega bukavuga ko Abatutsi aribo bashaka gutera Burundi bakabwigarurira. Ibingibi rero ni ibintu bishobora guteza ihonyabwoko mu gihugu cy'u Burundi. Imbonerakure zirimo kubwirwa ko Abatutsi bashaka kwigarurira igihugu cy'u Burundi. Imbonerakure kandi barimo kuzibwira ko Abatutsi nibamara gufata Burundi ngo bazashinga Empire Himatutsi. Iyi ngiyi rero ni ingengabitekerezo y'amoko yamaze kwirunda mu mitwe ya General Neva ndetse n'abategetsi b'u Burundi. Baravuga ko Abatutsi aribo barimo kurwana mu buseruko bwa Kongo ndetse ngo barashaka kwigarurira ubuseruko bwa Afurika bwose. Imbonerakure rero barimo kuzishyiramo ingengabitekerezo ya jenoside. Barimo kubabwira ko umwanzi wabo ari Umututsi ndetse ko Umututsi arimo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Abihweza ivya politike ndetse bagahinyanyura utuntu n'utundi baravuga ko izi mvugo za General Ndayishimiye ndetse n'umugambwe wa CNDD-FDD uri ku butegetsi mu gihugu cy'u Burundi, izi mvugo ngo zishobora guteza jenoside mu gihugu cy'u Burundi. Agashavu n'imiborogo ni byose mu gisirikare cy'u Burundi. Ibyago bikomeje kwiyongera kwa General Ndayishimiye. Kuri iyi nshuro noneho ibibaye ku basirikare b'u Burundi birateye ubwoba. Amakuru amaze kumenyekana aremeza ko abasirikare b'u Burundi barenga 400 baguye ku rubuga rw'imirwano muri teritwari ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Ndasubiramwo, abasirikare b'u Burundi barenga 400 baguye ku rubuga rw'imirwano mu gace ka Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Ni igitero gikomeye cyane cyagabwe n'indege z'intambara aho kibasiye ibirindiro by'abasirikare b'u Burundi mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aravuga yuko ku isaha y'isa 10:40 z'agatondo kuri rigenekerezo rya 16 aribwo indege z'ubwiyahuzi zagabye ibitero bikomeye cyane ku birindiro by'abasirikare b'u Burundi. Biravugwa yuko drone z'intambara arizo zagabye ibi bitero ndetse ku ikubitiro abarenga 400 b'igisirikare cy'u Burundi bahise bitaba Imana. Amakuru yamenyekanye nuko muri bano basirikare bapfuye harimo Majoro Ndayizeye Guillaume w'igisirikare cy'u Burundi. Ndasubiramwo, Majoro Ndayizeye Guillaume w'igisirikare cy'u Burundi hamwe n'abasirikare barenga 400 b'u Burundi bitabye Imana mu gace ka Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru yizewe arimo kongeraho avuye mu masoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko iki gitero cyagabwe ku basirikare b'u Burundi ari igitero cyatunguranye mu buryo bukomeye. Abarundi bari barimo kwibwira yuko bamaze guhunga urubuga rw'imirwano. Abasirikare b'u Burundi bari bamaze kuva mu mujyi wa Bukavu. Abasirikare benshi bari bamaze no kwambuka basubiye ngaha mu gihugu cy'u Burundi nk'uko amasoko yacu arimo kubyemeza. Mu gatondo ko kuri rigenekerezo rya 16 ku isaha y'isa 10:40 nibwo igisirikare cy'u Burundi cyabonye ayimbwa yaboneye ku mugezi.
indege zigera kuri ebyiri z'ubwiyahuzi zagabye ibitero bikomeye maze zirekurira urufaya rw'amabombe ku birindiro by'abasirikare b'u Burundi. Aya ni amakuru arimo gutangazwa n'isoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi. Biravugwa yuko abasirikare b'u Burundi bamwe bari bakiryamye ndetse n'abari bamaze kubyuka ntabwo bamenye uko izo ndege zageze muri kariya gace. Biravugwa yuko igisirikare cya Kongo ndetse n'abarundi badafite ibikoresho bihagije byo kumenya koko niba indege zaba zirimo kubasatira. Agace ka Uvira ngo ni agace katarimo ibikorwa remezo bya gisirikare ku buryo ngo byoroheye M23 kurasa ku basirikare b'u Burundi. Ndavuga M23 kuko igisirikare cy'u Burundi cyatangiye gushinja M23 ko yaba yagabye iki gitero igamije kwihimura ku basirikare b'u Burundi. Amakuru arimo kutugeraho avuye mu masoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aravuga yuko M23 ariyo yagabye iki gitero ku basirikare b'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi ndetse n'abategetsi ba Gitega baravuga yuko M23 yakoresheje ubuhinga buhanitse mu kugaba kino gitero hariya mu gace ka Uvira. Indege ebyiri z'ubwiyahuzi zifite ibibombe biremereye cyane nizo zahitanye abasirikare b'u Burundi barenga 400. Amakuru arimo kongeraho avuye mu basirikare b'u Burundi aravuga yuko benshi mu basirikare bari basinziriye ubwo iki gitero cyagabwaga mu gace ka Uvira. Benshi bakomeretse ndetse inkomere z'igisirikare cy'u Burundi zatangiye kujya mu gihugu cy'u Burundi. Ku isaha y'isaa 4 z'agatondo hari inkomere nyinshi cyane zavuye mu gace ka Uvira zambuka zijya mu gace ka Gatumba mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru kandi arimo kongeraho aravuga yuko abategetsi ba Gitega barimo gukubita agatoki ku kandi bavuga ko bazihorera kuri M23. Abategetsi ba Gitega baravuga ko M23 ariyo yagabye kino gitero ndetse ngo yakigabye igamije kwihorera ku basirikare b'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi ngo bagiye bazonga M23 ku rubuga rw'imirwano mu buseruko bwa Kongo. Ngo nta kabuza rero M23 yashakaga kwereka igisirikare cy'u Burundi ko burya ukugereye mu kebo nawe ariko umugereramo. Ndetse ngo M23 yashakaga gutera ubwoba bukomeye abasirikare b'u Burundi kugira ngo bave ku butaka bwa Kongo vuba na bwangu. Abarwanyi ba M23 bamaze guteguza abasirikare b'u Burundi bababwira ko bagomba kuva ku butaka bwa Kongo. Ndetse ubungubu abasirikare b'u Burundi basigaye muri Kivu y'Amajyepfo mu gace ka Uvira ndetse na Kamanyola. Aba basirikare b'u Burundi rero basigaye ni bake cyane kuko benshi muri bo bamaze gusubira mu gihugu cy'u Burundi, abandi nabo baguye ku rubuga rw'imirwano muri kariya gace. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko ibiziga by'abasirikare b'u Burundi bikomeje kugera ngaha mu gihugu cy'u Burundi kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 16. Imipaka y'u Burundi na Kongo ubutegetsi bwa Gitega bwari bwategetse ko ifungwa, ndetse ubutegetsi bwa Gitega bwari burimo kwikanga ko abarwanyi ba M23 banyura mu basivile maze bakinjira mu gihugu cy'u Burundi. Ubungubu mu Burundi abasivile barimo gutabwa mu mvuto ndetse abantu bose bavuga ururimi rw'ikinyarwanda barimo kuborezwa kagufa. Abanyamurenge ndetse n'abakongomani bari mu Burundi bamerewe nabi cyane kuko barimo gukubitwa, ndetse amakuru arimo kongeraho aravuga ko hari n'abamaze kwitaba Imana mu nzego z'iperereza ry'igisirikare cy'u Burundi. Aya makuru turaza kuyagaruka ko mu makuru yacu ari imbere, ariko ibiriko birabera mu gihugu cy'u Burundi birakomeye cyane. Muri Kongo rero igisirikare cy'u Burundi gikomeje kubona ayimbwa yaboneye ku mugezi. Inkuru ikomeye cyane kandi yatohojwe neza iremeza neza ko abasirikare b'u Burundi barenga 400 bitabye Imana mu gace ka Uvira. Abarundi baravuga ko M23 ariyo yabarasheho, ndetse ngo M23 yakoresheje drone z'ubwiyahuzi bivugwa yuko ariyo yonyine izifite muri kariya gace. Ubutegetsi bwa Gitega rero bukomeje kugarizwa n'ibyago bikomeye. Abana b'u Burundi bakomeje gupfira ku butaka bwa Kongo, ndetse ubutegetsi bwa Gitega nabwo bwabuze ayo bucira n'ayo bumira.
iyi ntambara ya Kongo ubutegetsi bwa Gitega burayitsinzwe rwose. Ubutegetsi bwa General Neva butsinzwe intambara yo muri Kongo, barabakubise barirukanka batsindwa ruhenu. N'abasigaye muri Kongo barimo kwicwa n'ibitero bikomeye cyane, abandi nabo barimo gukiza amagara yabo basubira mu gihugu cy'u Burundi. Kugeza ubu turiko turavugana, amakuru arimo kungeraho aremeza neza ko abasirikare b'u Burundi barimo kujabuka urubibe rwa Kongo berekeza mu gihugu cy'u Burundi. Abasirikare bahahamutse. Abasirikare baravuga ko badashobora gukomeza kwita kuri Songoye mu buseruko bwa Kongo. Ayandi makuru kandi aremeza ko ikiziga cya Majoro Ndayizeye Guillaume cyamaze kugera i Bujumbura. Amakuru aremeza neza ko abasirikare bamaze kucyambutsa bakakigeza mu gihugu cy'u Burundi, bagakomeza bakerekeza mu mujyi wa Bujumbura. Majoro Ndayizeye Guillaume ni umwe mu basirikare bafite amapeta ya majoro bari baraje kurwana mu buseruko bwa Kongo. Ndayizeye Guillaume ni umwe mu basirikare bavugaga yuko intambara barimo kurwana ari intambara yo kurengera igihugu cy'u Burundi. Majoro Ndayizeye Guillaume yararongoye ibatayo y'abakomando bari barimo kurwana kugira ngo M23 idafata umujyi wa Bukavu. Majoro Ndayizeye Guillaume kandi arazwi cyane mu rugamba rwabereye mu gace ka Sake. Majoro Ndayizeye Guillaume yagaragaye ku rubuga rw'imirwano inshuro nyinshi, ariko kuri ubu ngubu M23 biravugwa yuko yamaze kumurasa. Ntabwo M23 yari yagira icyo ivuga kuri ibi bitero igihugu cy'u Burundi kirimo kuvuga yuko byakozwe na M23. Ntabwo Burundi nabwo bwari bwagira icyo butangaza ku mugaragaro, ariko abategetsi ba Gitega ndetse n'abasirikare b'u Burundi barimo kuvugira mu matamatama bavuga ko M23 ariyo yashahuye abasirikare b'u Burundi. Ngo ntabwo ikoranabuhanga ryakoreshejwe muri kariya gace igisirikare kindi cyabasha kuribona. Ikoranabuhanga bakoresheje ngo rifitwe n'abarwanyi ba M23 bonyine. Nshuti banywanyi bacu ndetse namwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure Official, ndabamenyesha ko iyi ntambara iri mu buseruko bwa Kongo General Evariste Ndayishimiye yamaze kuyitsindwa. Yaratsinzwe mu buryo bukomeye. Abasirikare benshi b'u Burundi baguye ku rugamba, ndetse icyabajyanye muri Kongo nacyo ntago bakigezeho. M23 irimo kubakinagiza bakirukanka, ndetse benshi muri bo bakomerekeye ku rubuga rw'imirwano. Uyu munsi ku igenekerezo rya 16 abarwanyi ba M23 bigaruriye umujyi wa Bukavu. Nyuma yaho abarwanyi ba M23 bigaruriye umujyi wa Bukavu, ibihugu bya rutura byatangiye gusizora. Byahagurutse byasheze biravuga yuko ari ibintu bitumvikana ngo abarwanyi ba M23 kuba bigaruriye umujyi wa Bukavu. Igihugu cy'Ubwongereza cyamaganye ifatwa ry'umujyi wa Bukavu. Abongereza baravuga yuko igisirikare cy'u Rwanda aricyo cyafashije M23 kwigarurira umujyi wa Bukavu. Abongereza baravuga ko ibikorwa byabereye mu mujyi wa Bukavu bishobora gutuma habaho intambara ikomeye mu karere k'ibiyaga binini kandi yahitana ubuzima bwa benshi. Abongereza rero bakavuga yuko M23 ikwiye kuva mu mujyi wa Bukavu vuba na bwangu, ndetse ngo abasirikare b'u Rwanda bakava muri Kongo. Igihugu cy'Ubwongereza kiravuga ko u Rwanda rufite abasirikare muri Kongo, ariko ibi birego byose u Rwanda rwabiteye utwatsi. Igihugu cy'Ubwongereza kije gikurikira igihugu cy'Ubufaransa. Perezida Macron w'igihugu cy'Ubufaransa yaraye acurangiye abahetsi. Perezida Macron rwose yaraye acurangiye abahetsi. Ngo yaraye asabye ko M23 isubira inyuma ikava mu mujyi wa Bukavu. Nyamara ibyo yabasabye ahubwo bakoze ikinyuranyo. M23 yanze agasuzuguro n'igitutu cya Macron, maze mu rukerera rwo kuri rigenekerezo abasore ba M23 binjira mu mujyi wa Bukavu. Perezida Macron yari yatangaje ko yavuganye na Tshisekedi bakemeranya ko M23 igomba gusubira inyuma vuba na bwangu. Perezida Macron rero yacurangiye abahisi n'abagenzi, ndetse yacurangiye abahetsi.